Ikaze kuri G4G nk'uko bisanzwe uyu munsi twaguhitiyemwo urundi rutonde rw'amazina, amazina atatu ajanye ushobora kwita umwana w'umukobwa, amazina meza, amazina agezweho n'isobanuro yayo. Burya kwita izina ryiza umwana ni umugisha. Ico usabwa n'iki rero? Raba yuko wakoze subscribe nimba uri mushasha, hanyuma nimba warayikoze udufyondere like kuri iki kiganiro. Nimba hari izina uza kuba wakunze ugende muri commentaire udushire utuntu tw'udutima canke ushire utuntu tw'uturiro canke utwandikire ati ndayakunze, uzoba ugize neza. Turahera kw'izina ry'icumi mpaka kw'izina rya mbere nk'uko bisanzwe. Izina ry'icumi dusanga kuri uru rutonde turahasanga izina bita Ingabire Noha Faith. Ingabire Noha Faith. Ingabire ni izina ry'ikirundi, Noha ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo icubahiro. Iri zina kandi rishobora no gusobanura ngo urumuri. Nayo Faith ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo ukwizera. Ingabire Noha Faith. Hama ku mwanya w'icenda turahasanga izina bita Akimana Ava Liley. Akimana Ava Liley. Akimana ni izina ry'ikirundi, Ava ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubuzima. Iri zina rishobora no gusobanura ngo inyoni. Nayo Liley ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo ishurwe rya Liley. Akimana Ava Liley. Ku mwanya w'umunani turahasanga izina bita Keza Elena Ruby. Keza Elena Ruby. Keza ni izina ry'ikirundi, Elena ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo urumuri rusayangana canke urumuri rukayangana. Hanyuma Ruby ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo ibuye ry'agaciro ritukura. Keza Elena Ruby. Ku mwanya w'indwi turahasanga izina bita Kaneza Luna Daisy. Kaneza Luna Daisy. Kaneza ni izina ry'ikirundi, Luna ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo ukwezi. Nayo Daisy ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanuye ngo ishurwe rya Daisy. Kaneza Luna Daisy. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga izina bita Akayo Ella Nova. Akayo ni izina ry'ikirundi, Ella ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo urumuri. Iri zina kandi rishobora no gusobanura ngo umukobwa mwiza. Hanyuma Nova ni izina ry'ikirundi. Hanyuma Nova ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo inyenyeri nshasha. Akayo Ella Nova. Ku mwanya wa gatanu turahasanga izina bita Munyaneza Zoe Claire. Munyaneza Zoe Claire. Munyaneza ni izina ry'ikirundi bivuye mu ineza. Hanyuma Zoe ni izina ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ubuzima. Nayo Claire ni izina rimenyerewe cyane ry'abana b'abakobwa. Iri zina rikaba rimenyerewe cyane mu gihugu c'Ubufaransa. Iri zina rikaba ari izina ry'abana b'abakobwa, rikaba risobanuye ngo urumuri. Munyaneza Zoe Claire. Hanyuma ku mwanya
wa kane turahasanga izina bita Uwera Naomi Hope. Uwera Naomi Hope. Uwera ni izina ry'ikirundi, Naomi ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina ry'abakristu, iri zina riri muri Bibiliya, iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo, iri zina rikaba risobanuye ngo umwiza ashimishije. Nayo Hope ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza, iri zina rikaba risobanuye ngo ivyizigiro. Nayo ku mwanya wa gatatu turasanga izina bita Ineza Flora Jade. Ineza Flora Jade. Ineza ni izina ry'ikirundi, Flora ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Baratini, iri zina rikaba risobanuye ngo amashugwe. Nayo Jade ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka cyane muri Espagne, iri zina rikaba risobanuye ngo ibuye ry'agaciro rya Jade. Ineza Flora Jade. Reka ndagushimire wowe wamaze kudufyondera subscribe, wewe umaze kudufyondera like kw'iki kiganiro, wewe watwandikiye muri commentaire, wagize uwo mutima ukatwandikira muri commentaire, ari ugutima washizeyo, ari uturiro cyangwa ari ubwatsi mukomeze, cyangwa ukandika ati aya mazina ndayakunze, wumve ko tugushimira umuntu w'agaciro kuri twebwe. Reka tubandanye rero n'uru rutonde tururangize. Ku mwanya wa kabiri turahasanga izina bita Mwamikazi Hazel Alia. Mwamikazi Hazel Alia. Mwamikazi ni izina ry'ikirundi, hanyuma Hazel ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza, iri zina rikaba rikomoka ku giti bita Hazel, ni ukuvuga ngo iri zina risobanuye ngo igiti cya Hazel. Hanyuma Alia ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Butaliyani, iri zina rikaba risobanura ngo ijwi ryiza canke indirimbo nziza. Mwamikazi Hazel Alia. Ku mwanya wa mbere tuja kurangiza uru rutonde turahasanga izina bita Akandi Emma Kola. Akandi Emma Kola. Akandi ni izina ry'ikirundi, kuvuga ngo Imana yakongeye akandi. Hanyuma Emma ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Budagi, iri zina rikaba risobanuye ngo uwuzuye canke uwukomeye, ni ukuvuga ngo uwuzuye utagira agasembwa. Hanyuma Kola ni izina ry'abana b'abakobwa, iri zina rikaba rikomoka mu Bagiriki, iri zina rikaba risobanuye ngo umutima w'umukobwa. Akandi Emma Kola. Mwakoze mwebwe mwese mwabanye natwe kugeza n'ikiganiro, muri abantu b'agaciro. Reka duhure mu yandi mavideo y'amazina menshi akurikira, mubandanye mubana natwe, murakoze cyane.